n'ingingo imwe rudende. Kuri uyu wa mbere igenekerezo rya mbere rusama mu mwaka wa 2023 Burundi bwarifadikanije n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu w'abakozi n'akazi. Aha mu Burundi ukaba wahimbaje ku civugo mboneza mu bumenyi ni mu bakarorero mu kugwiza umwimbu. Ibirori ku rwego rw'igihugu vyabereye ku mugwa mukuru w'intara ya Bururi bitegwa iteka n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Mu ntara ya Cankuzo naho ivyo birori vyatewe iteka n'umukuru w'inama nshingamateka Daniel Geraze Ndabirabe. Umushikanganje wa mbere Gervais yako buca nawe akaba yari mu ntara ya Bubanza aha mu gisagara ca Bujumbura naho ivyo birori bikaba vyabereye ku kibuga ca ETS Kamenge bitegwa iteka n'icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka Denise Ndadaye. Tereza Habonimana nje ndiko ndabashikiriza ano makuru mu hinga bw'ivyuma ni Charles Bigirimana ubu rero inkuru imwe yose ukwayo. Ndasubiye kubaha ikaze kuri uyu wa mbere igenekerezo rya mbere rusama mu mwaka wa 2023 Burundi bwarifandikanije n'amakungu mu guhimbaza umunsi mukuru w'abakozi n'akazi. Uyu mwaka ukaba wahimbaje ku isi yose ku civugo guhangana n'ingorane mu kazi no kurangura igikorwa nyaco. Tuje hamwe mu bikorwa duteza imbere imibereho myiza y'umubano udakumira. Mu ijambo yashikirije Barundi bucuye umunsi uhimbazwa umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ahamagarira Barundi bose kuje hamwe bakore ivyunguka kugira igihugu mu mwaka wa 2040 n'umwaka wa 2060 kizobe igiteye imbere. Kurikira umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Abatagira ico bakora nibajya bererwa kubarama bagataha basaba ivyo gufungura abakora nabo batahana uruboho. Ariko rero hari igihe ukora ugahomba nturonke umwimbo ushobora canke ugakora igikorwa kitunguka. Keshi na keshi igikorwa kitunguka muzosanga ari igikorwa kitaruhisha umuntu agikora ashaka kwiyorohereza. None rero uyu munsi ko abakozi twahuye ngo twigine uyu munsi mukuru nakanya ko kuganira kugira ngo dusuzume ibyo twakoze no kugene igikorwa cagenze hanyuma tuje inama yo kuraba ingene twese twokora twunguka. Tumenye ko ubu tugiye gukora turaba iyo tuja mu 2040 no mu 2060. Mwihwaniro twatunganije twarabonye ko bishoboka ko mu 2040 Uburundi kizoba ari igihugu cifise mu buzima bw'abene gihugu, mu 2060 naho kizoba kiri mu bihugu biteye imbere. Ariko kugira ngo bishoboke bisaba guhindura ingendo. None ko twavuze ko muri ico gihe umwene gihugu wese azoba afungura neza akaryama neza, ko umwene gihugu wese azoba afise amagara meza, abana b'igihugu bose bakaba bafise uburyo bwo kuronka ubumenyi. None wewe ugeze hehe? Ko twabonye ko igihugu kizoba gifise amabarabara meza, ibisagara vyiza, umuyaga nk'ubukwiye, amazi meza kuri bose n'ibindi. None twese hamwe turiko dukora iki ngo dufate urugendo tudahiga imanga canke ngo tuzimagirike? Vyose ni gukora kandi dukora ivyunguka kugira uko bukeye uko bwije tuze turabona intambwe twateye. Mu Burundi uwo munsi wahimbaje ku civugo mboneza mu bumenyi ni mu bakarorero mu kugwiza umwimbu. Ibirori ku rwego rw'igihugu bikaba vyabereye mu ntara ya Bururi bitegwa iteka n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Mu ijambo yashikirije asaba Abarundi gukunda igihugu abakoresha afate neza abakozi babo. Eka n'amasendika ayasaba guhagarika kwinjiza abakozi ku nguvu no gukata amahera y'intererano ku bakozi batarimwo. Abo mu bisata vya leta nabo birinde gusesagura ubutunzi bw'ibisata barimwo, acasaba amasendika kurereka abo bose bonora itunga ry'igihugu. Akaba yasozereye asaba umurundi wese kwiyumvira icazoba ari mu 2040 n'ukuntu yo gishikako. N'ubunyene umukuru w'igihugu cy'u Burundi aganda babwire ni mwamushaka ko Burundi butera imbere. Igihugu cy'u Burundi kagira iteka n'ikibi igihugu caka imfashanyo ahubwo gifasha abandi. Nuko ubwa mbere twotangura gukunda igihugu cyacu. Igituma Burundi bukenye harateye igihe wamega Barundi bibona nk'abanyamahanga.
mumaze kugira umutima wo gukunda igihugu mukumva ko muri abarundi ikintu muca mukora muca mushaka guha iteka ico gihugu cawe aho mugenda muri Dodomba ngo murakenye nimuvuge muti hirya y'ejo naje nzoba ndi umutunzi gukunda igihugu rero ico kibe icambere kuko byose biva ku nyifato yacu dufise muri iki gihugu ashatse kuvuga yuko rero umurundi wese acaja ku kivi dukore twese atakunebwa Bike bavuze by'amasaha 8 ni kwa shobuja utashi wawe ushikire ku kazi nta numwe abuze ivyo yokora ashitse muhira none rero twese tuje ukivi dufate yuko ikinebwe atakibanza kigifise muri iki gihugu cyacu ndasabye cyane abakoresha mutangure gukorana n'abakozi banyu erega nabo nyene abakozi banyu barafise ico babahanura kugira ngo amashira hamwe yanyu atere imbere nimufate abakozi nk'abakinagizwa ahubwo mubafate nk'abo mukorana kuko bazanye amaboko namwe muzana imitahe mwese mugira urunani kugira ngo amashira hamwe yanyu atere imbere ku masendika naho nyene tukabasaba yuko bo kwitunganya neza bafise umutima wo gukuza ishira hamwe abakozi bari mu masendika barashikirije imyidodombo nabo aho usanga umukozi bamushira muri sendika ku nguvu ugasanga umukozi umwe ari mu masendika ntatatu bamushizemo ku nguvu hanyuma bagaca bahenda mu bushikiranganje ngo nibo bakata amahera baja guterera mu masendika ubu rero dushaka yuko umukozi nawe mu kwinjira mu isendika yinjirayo nawe kugushaka kwiwe ntagenda ku nguvu hanyuma no guterera terere ku neza yiwe kuko arazi ko isendika nishira hamwe yiwe abandi mpanura n'abakozi mu bisata by'igihugu dukora ibishoboka byose kugira ngo no mu bisata by'igihugu umwimbu uboneke kuko turabona yuko hari habumenga ahubwo n'umwimbo ubonetse baca bashaka kunyuruza kubera ivyo rero ndaka gusaba kandi amasendika dufashanye abakozi bose bo mu bisata vya leta turasavye mudufashe turwanye ba kaboko turwanye abasesagura itunga ry'ayo mashyirahamwe amasendika mu b'indereza kuko twarabonye ko benshi igituma binuba banka ko mubaraba ivyo bariko baranyonora ndabasavye murereke kandi bibaye ngombwa muze mwandike icegeranyo mukindungikire aho muzobona ariko baranyonora kugira tubahane nayo mu ntara ya Cankuzo ivyo rero bikaba vyatewe iteka n'umukuru w'inama nshingamateka Daniel Jesse Ndabirabe bikaba vyatangujwe ni defile yarongowe n'abakozi bo mu nama nshingamateka bakurikirwa n'abaserukira intwaro bo muri iyo ntara n'iyindi migwi y'abakozi Buramatari Boniface banyeza ko mu ijambo ryiwe akaba yamenyesheje ko intara ifise ingorane zo kubura amatara n'amabarabara aja mu makomine ameze nabi bigatuma haba intambamye ziterambere akaba yasavye abene gihugu kwirinda amabaramiro kuko igihugu kizoshika kugira igihugu kizoshike kwihangiro ry'iterambere ecihaye kurikira Daniel Geraze Ndabirabe ko twavuze ko muri ico gihe umwenegihugu wese azoba afungura neza akaryama neza afise amagara meza abana bigu bose bakaba bafise uburyo bwo kuronka ubumenyi none wewe ugeze hehe ko twabonye ko igihugu kizoba gifise amabarabara meza ibisagara vyiza umuyaga nk'ubukwiye amazi meza kuri bose n'ibindi none twese hamwe turiko dukora iki kugira ngo dufate urugendo higamanga canye ngo tuzimagirike vyose nugukora kandi dukora ivyunguka kugira uko buke yuko bwije tuze turabona intambwe duteye ariko rero kuva kera abarundi twari tuzwi ko turabakozi bakunda ibikorwa umurundi aho yicaye yaguma araba ico yoha amaboko muri iki gihe turimo naco ibintu vyarahindutse kandi bihinduka nabi ndetse birayangara ku bakozi batari bake hariho abakozi bariko bararyoza ako karanga keza kamye karanga abakozi ko gukora nk'uwikorera atagitsure cy'umukoresha canye atawuhagarariye hejuru muri iyi myaka ho vyarabaye urudubi vyunyuwe n'ivyo bita amabaramiro ihuriro rishasha y'ibinebwe aho atakindi bigiraho atari ingeso mbi gusa uwukorera igihugu
ariko yaratevye aribagira ko ari we nyene yikoresha aca ariyicarira ati databuja ntaraza. Ivyo vyatumye umwimbu uba muke, ikigega kiragaragara, abari kucyuzuza nabo baca barahagarika ibikorwa ngo bahembwa make. Iyo rero ubeshe ko ukorera igihugu kandi wicaye uba wihenze wewe nyene, ata mwimbu igihugu kizokena nawe ukene uko nyene. Aho mucankuzo ibirori vyari vyitabwe kandi n'umushikiranganje mu vyajeje harimo ubudandaji n'amahinguriro akabavuka muri iyo ntara, abakenguza amateka n'abashinga amateka abatowe n'abene igihugu bo muri iyo ntara ya Cankuzo. Umushiranganje wa mbere Gervendira ko buca nawe akaba yifadikanije n'abene igihugu bo mu ntara ya Bubanza aha mu gisagara ca Bujumbura. Ibirori vyabereye ku kibuga ca ETS Kamenge bitegwa iteka n'icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguza amateka Denise Ndadaye. Turabandanya ko twabateguriye mbega umunsi mpuzamakungu w'abakozi n'akazi watangoye ryari waje gute? Mugezi wacu Izayi Minani yabiduteguriye. Umunsi mpuzamakungu w'akazi uhimbazwa ku wa mbere Rusamu ku mwaka utashe ufise inkomoko mu kahise k'abakozi mu mpera y'ikinjana ca 19 aho mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika igenzo rya mbere Rusama umwaka w'1886 mu ntara ya Chicago amasendika y'abakozi yakora imyiyerekano asaba gukora amasaha 8 ku munsi kuko bakora ayarenga. Iyo myiyerekano yari yitabwe n'abakozi barenga 400 yatumye mu mahinguriro atari make ibikorwa bihagarara. Inyuma y'imisi 3 iyo myiyerekano itanguye hari kwigenzo rya 4 Rusama yahavuye ivamwo imishamirano hamwe n'igipolisi aho abantu barenga 10 bahasize ubuzima harimo n'abapolisi. Haciye hakurikira ihagarikwa ry'abarongo y'amasindika 5 baciriwe ubwo gupfa, 3 bacirerwa umunyororo wo guherayo, abandi sinzi batawe mu mvuto bakaba baje guhabwa ikigongwe n'umukuru w'intara ya Illinois mu mwaka w'1893 bamaze imyaka 7 mu mvuto. Ubusaba gukora amasaha 8 ku munsi kwahavuye kwiragira mu migabane yose y'isi. Inyuma y'imyaka 3 no kuvuga mu mwaka w'1889 inama rukokoma igira kabiri y'abasocialiste yakoraniye i Paris mu gihugu cy'Ufaransa aho hahimbazwa imyaka ijana igihugu cy'Ufaransa cikuye ko intwaro y'ubusumbasumbane bw'imiryango Revolution Française yafashe icemezo cyuko igenezo rya mbere Rusama wowe umunsi mpuzamakungu w'abakozi kandi bagakora amasaha 8 ku munsi kuva ico gihe uca utangura guhimbazwa. Uwo munsi rero ukabuha karyo abakozi ko kuraba ivyo baranguye ingorane bagize n'uruhara rw'umwe wese yawo mukozi canke umukoresha mu guteza imbere igihugu no kwiteza imbere wenyene hamwe no gukorana neza mu gukinga ico cose coza gitose kazi neza y'akazi abakoresha n'abakozi. Nagiye mbona mu miseze ubundi ugikifoto ngo nk'uyu musitanteri wacu nimubona ko mukwiye kumubogoza guheraba imodoka yacu ya komine ngo nisigaye ija guca ivyatsi vy'inka ziwe baca barayifotora baca baradugikira naye cyararugikira bura matare nibura matare ntigute ashiwe muntu ngo yarengeje urugero genda umubwire uti turagwaye carte jaune mu mukino murabizi nyene bigenda haba hasigaye imeze gute namubwiye genda umushire ikarata y'umuhondo kugira ndi asubira gukina nabi ice iba ikarata itukuru cuva mu kibuga. Ana makuru tuyabandanirize mu yavugwa mu gisata c'indero abegwa n'indero bose kuva hasi gushika hejuru bahamugarirwa kwitanga kugira ngo nyigishe mu Burundi zigumana kanovera. Ako kamo katewe n'umuyobozi mukuru ajeje nyigishe mu shikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi Nduwimana André mu gihe hasozerwa kuri wa gatanu uruganda rw'imisi 3 rwatunganijwe nibwo bushikiranganje hamwe n'ishire hamwe mpuzamakungu ry'ibihugu bikoresha ururimi rw'ifaransa OIF mu ntumbero yo kunagura akanovera kinyigisho biciye mu mugambi ifademe wishinze gukarihiriza ubwenge abigisha b'igifaransa n'abigisha muri bw'ifaransa. André Nduwimana agatumirana cyane abigisha n'abandi begwa n'indero kumenyera kurahura ubwenge babicishije ku buhinga ngurukana bumenyi. Tumukurikire. Umugambi wa ifademe warigeze gukora mugabo kubera ufashwa na OIF imigenderanire yarahagaze
mugabo muri ino minsi murabona yuko imigenderanire y'ibihugu byinshi iriko iranaguka uravye n'amaraporo yagizwe muri ico gihe Burundi nico gihugu carakarorero muri uwo mugambi wa IFADEM muri Afrika. Hariho abo uwo mugambi wafashije, hariho amashure yaronse ibikoresho vya informatique, amasale numerique, ayo yose n'ibintu dushobora gukoresha kandi nabo bantu ubumenyi bwabo bwaduze baracakorera ubushikiranganje nta nkeka ko dushobora kubikorako tugahera hafi. Aho umuca hose bavuga kanovera k'indero kariko karagenda kugira ko kanovera k'indero kagaruke. Abari ku kivi akamu tubateye nuko twese twohagarara mu bushikiranganje bwose tukavuga tuti akanovera k'indero nakiwacu nakabana biwacu nta terambere rishoboka indero idateye imbere. Uwo mugambi rero uzoshigwa mu ngiro n'umuyobozi mukuru, uzoshigwa mu ngiro n'uwo ari we wese guhera kuri radio Nderagakura, ku barimu, kubagendura. Uwo mugambi usaba kubishaka. Umuntu agomba kwinagura, aha atuzokwigisha abantu bakuze. Ugomba gutera imbere azotera imbere, ugomba nawe gusigara inyuma ibihe bizomusiga. Vyiza rero twoja hamwe kwiyumvira mu gukunda igihugu tukayikorera neza. Uwe ari André Nduwimana, umuyobozi mukuru ajeje inyigisho mu bushiranganje bw'indero n'ubushakashatsi. Kw'isaha 12 z'igitondo zirenze ku minota 42 turabandanya n'amakuru twabateguriye. Abaririmbyi baririmba ikirundi ngo bari bakwiye kwirinda kuvanga n'izindi ndimi na cane bakirinda n'amajambo ateye kubiri n'imico y'ikirundi. Ivyo vyashikirijwe na niyo yandemye Celestin alongo ishira hamwe Sovabe agashitsi y'abaririmbyi bakera mu gihe bari batunganije igiteramo muri commune Ntahangwa kuri uyu wa Mungu. Celestin niyo yandemye akavuga ko igihugu ucubahirwa imico yacu. Tumukurikire. Twarihaye umugambi yuko amezi 3 aheze dutegeza kugira ikintu cy'igikorwa kugira dushikirize abarundi bashobore kumva ivyo turiko turakora. Twaragiye muri commune Mukaza turateramisha igiteramo no munsi rero naho twagerageje kuza muri commune ya Ntahangwa kugira turabe yuko ivyerekeye imico kama yuko twoshobora kubarira nk'abene gihugu baba muri ino commune kugira ngo dushikirize ubutumwa mugabo uciye mu muziki w'abaririmbyi bake. Muri make ubutumwa turiko turashikiriza nuko dushaka ko abarundi bose bubaha imico kama. Hari ikintu kitubabaza iyo twumvise nk'indirimbo ari y'ikirundi ukumva harimo igifaransa. Hari ikintu kitubabaza kumva indirimbo iri kwivuga mu mudiha atari w'ikirundi. Hari ikintu twumva nk'indirimbo ugasanga harimo izindi ndirimbo z'icongereza. Hari ikintu kitubabaza ukumva harimo nk'indirimbo irimwo amajambo atari y'urupfasoni. Ibyo rero biratubabaza cyane nka twebwe abakurambere tukivuza ko ibyo bintu byohagarara bigahera kugira ngo igihugu cacu cubahirizwe na cyane cyane imico kama yacu yubahwe kuko igihugu cubahirizwa imico yacu. Igihugu kitagira imico nta gihugu kiba kirimo. Ibyo rero nibyo turiko turakora kandi turondera ko igihugu cacu kibana gitera imbere muri iyo mico yacu yamye ikigenga kandi kiranga. Uwo yari niyo yandemye Celestin arongoye ishira hamwe Sovabe agashitsi. Nayo kukumenyesha makuru Christian Xavier asanzwe akora ibiganiro bijanye n'umuziki avuga ko ashimishwa n'indirimbo zaririmbwe n'abakera ngo guko zitekeye ubutumwa buhambaye. Kurikira Christian Xavier. Kubona abaririmbyi bageze mu zabukuru bashobora kuza guteramisha abantu bangana gutya navyakira neza cyane. N'abantu narisanzwe nzi nka bose twarakoranye ibiganiro bose dahera bose twarakoranye ibiganiro. Mugabo ico nagumye mbona bamyavuga imyaka bafise 72 nine nkana ariko Anacre arenza 70 Turobeka na Baki John nimba ushaka kuramba ririmba umviriza umuziki mugani wumviriza umuziki uwari wose. Iyo muziki rero ni abana babatama nkaba murabona ingene bangana mugabo baracasimba baracateramisha baracavyina baracigina baracanezegwa. Ari umuririmbyi yaririmbye indirimbo yasohotse nko 1991 na 2 mugabo yagize akamaro kanini ya 1993 ati ahari ubumwe hakarangwa amahoro haba hameze neza. Nukuvuga rero ko abo baririmbyi tumaze igihe muri no minsi twumva ko
na leta yahagarukiye abaririmbyi baririmba mu gifaransa vita di n'importe quoi baririmba ibintu bifise aho bigarukira bito cyane bimara umwanya rumara kandi atakintu na kimwe bitumarira cyane mugabo izi ndirimbo zimaze imyaka ingana iyi ifise imyaka mike ifise 35 bisigura neza yuko rero aba batama ni ngirakamaro gose ndavye izi ndirimbo turiko turakurikira ubu zimaze imyaka 35 ni ziriko zirasohoka nta nico nofise novuga ababubu nabonye bavuka nukuri ndabarabwire ari indirimbo zimaze imyaka 3-4 zamaze gupfa n'ibiri zapfuye mugabo iziye zimaze imyaka 40 none bisigura iki ushaka indirimbo yawe yamaho ririmba nk'aba amajambo ngoramutima. Ni kuri inkuru rero duciye dusazira ko ano makuru ariko kubadufatiye mu nzira mudukundire tubasubiriremo ingingo yarigize ano makuru. Kuri uyu wa mbere igenekerezo rya mbere rusama umwaka wa 2023 Burundi bwarifadikanije n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu w'abakozi n'akazi aha mu Burundi ukaba wahimbaje ku civugo mboneza mu bumenyi ni mu bakarorero mu kugwiza umwimbu. Ibirori ku rwego rw'igihugu vyabereye ku mugwa mukuru w'intara ya Bururi biteye guteka n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye nayo mu ntara ya Cankuzo bikaba vyatewe iteka n'umukuru w'inama nshingamateka Daniel Geraze Ndabirabe. Umushikiranganje wa mbere Gervendera ko buca nawe akaba yari yagiye mu ntara ya Bubanza ahamusika ca Bujumbura naho ibirori vyabereye ku kibuga ca ETS Kamenge biteye guteka n'icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka Denise Ndadaye. Ku isaha 12 z'igitondo zirenze iminota 47 ni ngaha duciye dusozera ano makuru twabateguriye nkabashimiye mwebwe mwese mwayakurikiranye kuva agitangura nkabashimiye Charles Bigirimana yafashije kugira ngo amajwi n'amasanamu bashikire neza. Therese Habonimana nayiko ndabashikiriza ndabashimiye mugira umunsi mwiza.